Turabaye mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye kuri ino channel yacu, ino channel yanyu Mario Spark. No musi rero twongeye kugaruka hano kugira ngo tubaganirire byinshi vyerekeye bwa bworozi bw'amasazi. Ubworozi bw'amasazi ni ubworozi komeye cyane muri kino gihe. Abantu benshi bariko barabwijukira muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi cyatanguye buno bworozi bw'amasazi inyuma y'ibindi bihugu bitandukanye vyatanguye buno bworozi bw'amasazi. Aha twovuga mu bihugu bibanyi u Rwanda, Uganda, Kenya ndetse na Tanzania. Ariko buno bworozi kubera ari bushasha abantu benshi ntibarabutahura. Ni nayo mpamvu abantu benshi barabukiritika bavuga ati abantu boroye amasazi baca bumva ngo inyo iki. Ariko ano masazi n'amasazi ngirakamaro. Afise akamaro kaniniya mu mice itandukanye. Twavuga ku borozi, aborozi b'ibiguruka, inkoko, imbata, idendwe, ikanga n'ibindi. Twavuga ku borozi b'amafi, amafi y'ubwoko butandukanye. Twavuga no ku borozi b'ingurube. Ngaho rero tutibagiye ku murimyi. Zino sazi ziraduha umwavu, zirahingura umwavu urimo akanovera kenshi k'isi ndimwa yacu. Mu gihe wateje umwavu wahinguye na zino sazi, ibiterwa biza biriruka. Abashakashatsi batandukanye baramaze kugerageza uno mwavu. Bagashinga intahe yuko uno mwavu wahinguwe na zino sazi ari mwiza cyane ku borozi. Suhugabura gusa kugira ngo ibitungwa bihaye, ariko buno bworozi bw'isazi buduha ivyo twitwa amalarve. Benshi bakunze kuvuga na mastiko canke n'inyo, ariko twe tuzitwa kari amalarve. Ayo malarve arimwo proteine nyinshi cyane, ibice 50% kuduga. Ngaho rero muri ico gihe tubigaburiye ibitungwa vyacu, ibitungwa bica binyaruka kuvumbuka bigakura. Nk'akarorero ku mworozi w'inkoko cyangwa ku mworozi w'amafi, turazi neza umworozi w'inkoko iyo ariko aragaburira ibitungwa vyiwe, iyo ariko aragaburira inkoko ziwe, avuga ati nshaka kugaburira ivyo kurya bifise ingaburo nyinshi cyane kugira ngo ibitungwa vyiwe bivyibure. Arakenera isoya, arakenera indagara, bwa budagara twitwa mwanza, arakenera n'ibindi kugira ngo aronke proteine ikwiye. Ariko mu gihe uri gukoresha buno bworozi bw'amasazi, indagara utuzihoza, isoya utuzihoza, kanatsinda ubu ku isoko byaraduze ivyo bintu. Uno munsi rero tugiye kubabwira vyinshi vyerekeye buno bworozi. Abantu benshi bafata buno bworozi ukutariko, ariko mu bihugu vyateye imbere twadondaguye aho hakurya y'amazi bageze kure cyane. Barageza aho bakuramwo amavuta, bageza aho bakuramwo amapudre yo kugabura ibitungwa. Akarorero benshi bakunze kutubaza iyo babonye amavideo twiko turakora yerekeye bino bworozi ati mbe ayo masazi barayarya? Ego cyane barayarya. Mu gihugu ca Philippines, mu gihugu ca Indonesia, ano masazi ivyo tuza kugabura ibitungwa vyacu bo barabihingura kuko bafise ibikoresho bikomakomeye, bagahingura hama ivyavuye muri ano masazi bakabirya, abantu bakavyihereza. Ariko ngaha mu Burundi turabisuzugura cyane. Ariko twebwe igituma tutababwira yuko babirya hano, nta buhinga bukomeye, nta vyuma bikomeye, nta maraboratoire akomeye turashobora kuronka kugira ngo duhingure izo zavuye muri ayo masazi kugira ngo abantu, ikiremwa muntu kivyihereze. N'ubworozi buriko buragwira cyane hano muri kino gihugu cyacu Burundi. Twarabonye muri sasi muheruka
imihana igera ku majana 933 yaratanguye buno bworozi bw'amasazi. Benshi barabutanguye kandi n'abandi bariko barabutangura kuko basanze ari ingirakamaro cyane. Ikindi kintu ushobora kwibaza, mbe hano masazi nkuko ibindi bitungwa biba bitunzwe bigaburirwa, ariko ano masazi yoyo kugaburirwa kwayo agaburirwa mu gihe tuko tukaburizo twitwa amalarve, small larve, utularve dutonya. Reka tuvuge gatonyi ku buzima bw'ino sazi. Ubuzima bw'ino sazi ifise ubuzima ushika buri hagati y'imisi 45 n'imisi 60. Tugiye kubabwira ubuzima bwayo uko butondetse. Haratangura amagi nkuko tuzi bavuga ati irigiriva mu nkoko, irigiriva mu nkoko, inkoko iva mu irigi. Nazo ino sazi rero zirafise ihindagurika, zifise ubuzima bwabwo twokwitwa cycle de reproduction canke life cycle. Ino sazi iratamagi, itaye amagi, ayo magi avamwo utu twokwitwa utunyo duto duto. Hama utu tunyo duto duto tukavamwo ivyo twitwa amalarve, ibinyo bininiya. Bino bininiya navyo bikaje bivamwo ivyo twitwa amapipe, amaprepipe. Hama ayo maprepipe nayo akaca avamwo ivyo twitwa amapipe, les pipe. Hama izo pipe nazo zikaje zivamwo isazi iguruka, adult flies. Tugiye kubabwira gatonyi kw'ivyo twariko turavuga amapipe, amaprepipe, amafresh larve. Amagi turayazi, itamagi asa na John ino sazi. Ayo magi araberuka, amaze kuberuka haravamwo utunyo dutonya twe twitwa udusmall larve. Two small larve natwo turavamwo amafresh larve. Amafresh larve ni mu gihe ziba zigeze kwimbura kugira ngo dushobore kugaburira ibitungwa vyacu, bya bitungwa twadondagura, kandi no mu gihe ziba ziriko zirahingura wa mwavu twababwira. Ayo mafresh larve nayo acavamwo ivyo twitwa amaprepipe. Prepipe ni mu gihe zanyu zimwe twitwa inyo rero, muri ico gihe hari amafresh larve ziba zera, ariko zimaze kuba amaprepipe ziba zitanguye kwirabura, zirihindura, automorphose, zirihindura zikirabura ariko zigendagenda. Muri ico gihe ntiziba zikeneye ivyo zifungura. Muri ico gihe zivuye muri uko kugendagenda zirabura, zuma zigakakarara, zikuma, ivyo twitwa amapipe. Amapipe novuga kari stade canke stage ya nyuma yasaza kuvuka ivamwo ikaciguruka. Muri ico gihe rero tukaje turonka isazi. Iyo sazi ikacisubiye kacitamagi. Twage tuvuge rero gatonya ku misi yani twababwira 45 na 60. Isazi maze kuvuka inyuma y'imisi 3 irahura n'ingabo. Isazi y'ingore irahura n'ingabo, hama hakaba ico twoyitwa fekonde, zikabanguranira. Hama inyuma y'imisi 2 yasazi ikaca ita amagi. Isazi y'ingore ikaca ita amagi. Itamagi ari hagati y'amajana 5 n'igihumbi. Ayo magi imaze gutera magi twesha twiyimbura inyuma y'imisi 2 canke 3, tukaza tuyabundikira tukayashira aho yagenewe kugira ngo avuke. Ayo magi amaze kuvuka
aberuka inyuma y'iyo minsi 4 canke 3. Iyo minsi iheze acamara iminsi 6 mu ngaburo tuba twazigaburiye. Muri iyo minsi 6 ziba iba yamazemwo tuca tudukura hamwe twadushize iminsi 4 iminsi 3 guteranya iminsi 5 tuca tutujana ahandi zagenewe kuja kugira ngo dushobore kuzigaburira. Bwabwi bwavutse turaronsa unyo buto buto, unyo buto buto buravuyemwo ivyo twitwa ibinyo binini binini, ama fresh larve. Ama fresh larve bwabunyo tubukura hahandi bumaze iminsi 8. Muri ya minsi 8 rero tuca tubuzana kubugaburira ivyo twitwa iyarara canke organic waste. Tuvuze organic waste vyose birabora. Donc ni iyarara ribora, ibintu vyinshi birabora, ariko ivyo tuzigaburira ibisigazwa zo kwisoko twovuga ivyamwa vyameze nabi, ibiboga. Donc hajya kwisoko turabona yuko abari iyarara ritandukanye. Ikindi tuziha ivyo kurya vyo mu gikoni, les résidus de cuisine, les résidus de l'industrie, ivyo kurya vyo ku mahinguriro n'ibindi bitandukanye vyinshi. Donc iyarara, iryo yarara rero niryo rica rihingurwamwo wa mwavu. Ngaho rero turazizanye ngaho onye zirahamaze iminsi 8. Zihamaze iminsi 8, no tuhazanye zimaze iminsi 8 zikase zihamara indwi zibiri iminsi 14. Ya minsi 8 guteranya iminsi 14 iba iminsi 22 ziba zigeze kwimbura turonka ivyo twitwa ama fresh larve. Muri ico gihe turonsa ama fresh larve naho tuca tuyagumiza ngaho onye inyuma y'iminsi mikenya zikaca ziba ama pepipe kazitangura kwirabura. Muri ico gihe ntiziba zikeneye ivyo zirya, ziba ziriko zirakura. Hama mu minsi mikenya zikaca ziba ama pipe ziza kuba isazi iguruka mu gihe zimaze iminsi 45. Isazi kazisubire gatamage. Tugaruke hano rero, isazi iguruka ntabwirya, ikenera amazi gusa. Ayo mazi kugira ngo igire energy hama ikazitamage. Inyuma y'iminsi 12 na 15 isazi kacifa. Kuko tuba dukeneye tuba twakirose. Tuba dukeneye amagi tuba twayarose. Hama ikaca yifira. Ikindi kintu twageze babwire, bya yarara twazigaburira zirahingura umwavu, hama tukaronka na zanyo z'iminsi 22 tugashobora kuzitegura, hama tukazigaburira ibitungo. Murakoze cyane kudukurikirana. Mwibuke ino video kwisangiza abandi. Niyagufasha wisangiza abandi. Murakoze cyane. Wibugira sabone canke subscribe na like canke jeme. Tubabwiye vyinshi vyerekeye n'ubworozi bw'amasazi. Abahora bazitiranwa na zino sazi zindi zisanzwe, ubonyira turajinjibutse, turatahuye, turigishijwe vyinshi vyerekeye n'ubworozi bw'amasazi. Murakoze cyane kudukurikirana. Ugira akabazo turasiga nimero muri description cyangwa muri commentaire, muzotubaza kandi murahawe ikaze. Dukorera mu Maramvya kwibarara ry'14 ku birometero 4 uvuye ku ikaburimbi kugera yaho dukorera. Abantu benshi barahazi, uhageze ukavuga ati ku masazi cyangwa boro y'amasazi, benshi barahazi, bazobahashikana. Turabatumiye rero muze murabe buno bworozi innovation. Murakoze cyane.
uburimyi, ubworozi, iterambere, amafaranga, ibintu birebire. Murakoze cyane rero.